nta muririmbyi ashobora gufasha umukene nta numwe ninde urumva umuririmbyi wo mu Burundi yagavye imodoka ntayo yubafise nta numwe arahari muri make uravuga neza yuko abaririmbyi b'abarundi ubwa mbere baragara kigira kabiri bagata n'ikintu bafise barakenya. Yes of course ntaco bafise ariko bakaguma bagara nukuvuga jewe sino kumva umuntu ashobora kugara atakintu afise byiza wogara ufise ikintu yefise ico wogarako apana come on wari wavuze rero kuri melaminini hari ukuntu yagaye mu buryo nyabaki jewe sishobora kumva ukuntu imwe Bujumbura bashobora kuba bogerageza kuyorosha ariko baduze ruguru bagaca babona yuko umengo bajya abantu ba ruguru ntaco bamaze bajye nyene nibo batuma agira hiti 1 2 3 go twagiye bakunzi ba Mijo Talent TV ndaramukije mwese bivanye naho muherereye abani mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Congo mu bihugu byose bitandukanye ndetse no ku mpera zisi hama irijwi muri ko murumva ni ryarinde nyene ni Jodor inyuma ya kamera turi kumwe na David Harrison wa mu producer wa mu director abikora neza cyane gose kugira ngo amajwi abashikire ameze neza kugira ngo aya mashusho abashikire ameze neza hama rero uyu munsi ndavuga ati ni umunsi udasanzwe nogenda bisemo kandi uyu munsi numunsi udasanzwe naronse umutumire adateye amazi mesha zami siri muvuge wenyine araza kwivugira wariwe reka tumwakire ubunyene noge ndabwiye yuko manza ugenda hehe banza mugire subscribe kuri Mijo Talent TV kuri YouTube haba kuri Facebook ugire subscribe ugenda bita gute sabone ndakunda kuvyibagira kuko ikirundi cyamaze kuganza muri jewe hama tubandanye ikivugo cyacu uyu munsi umunsi ndi kumwe n'umuntu umustare novuga yuko ari umustare kazi ariko ntavyo nzi arivugira wenyene arakuze Yes bakunzi ba Mijo Talent TV nababwiye neza yuko uyu munsi naronse umutumire adasanzwe nkuko mubibona sinzo ko bivuga ko ndavuga mu kintu ntuze mu Giswahili ngo ni Gifaransa nivuga ninge ntuze ni Giswahili ngo journée ya bidon ngo journée ya bajaje ngo journée ya kwa ariko uyu munsi rero ndi kumwe na journée ya bidon journée ya bajaje agiye kutubwira uwari wereka tumwakire muri studio za Mijo Talent TV na mahoro ego na mahoro umeze neza ego kandi turakomeye cyane washobora kukubwira amazina yawe canke umwidondora wawe nyezina abantu bako baradukurikirana amazina yanje nitwa Ize Carmela kubanzi kuri Carmela kubanzi kuri Khadija it's fine byose ni sawa mbega ko wavuze ati Ize Carmela Izere Khadija ufise akazina keza merci beaucoup be Khadija ukazina kavuye he kaje gute ako kazina no kuvuga jewe ndo mu museman mu buzima busanzwe higo niryo numvise umengo no kwitwa Khadija ni umuzirmane nanje ndo mu Kristo ndashaka kuzorongora mu muzirmane umusomwe by the way tubandanye n'ivyacu mbega Izerimana Khadija uba ufise amazina wiswe n'abavyeyi kumengo iryo Khadija niryo zina yose n'abavyeyi oya idina abavyeyi banyise ni Ize Carmela ego Khadija naryo Khadija ni idina abavyeyi b'idini banyise maze gukora nkumva yuko ivy'idini no vyinjiramo yego niyo mpamvu nace ninjira mu idini kuko nari ndabikunda cyane yego uca witwa Khadija ndagushimiye cyane gose Khadija kuba wemeye ukatwitaba akamo kacu ukagera kuri studio zacu za Mijo Talent TV ndagushimiye cyane gose hama uyu munsi Khadija agiye kutubwira uwariwe mbega Khadija niki Khadija nigiki muza musanzwe Khadija ninde je mu buzima busanzwe Khadija ni wa muntu yitaho kuco yifuza gushikaho Khadija ni wa wundi yokora buri kintu kimwe cyose ashike ku ndoto ziwe yes ndagushimiye cyane gose mbega Khadija rero ndashaka rero umbwire muri wewe umbwe yuko yitaho ku mpano
ziwe mbega ko wavuze ati ntiwavuze ati ngo yitaho ku mpano wavuze ati yitaho mu mpano ziwe biboneka yuko hariho impano nyinshi ziri muri wewe mbega Khadija nizihe mpano ziri muri wewe mbega izo mpano ziri muri wewe zoba zimaze kugaragara zoba ari impano nyabaki hariho impano zimwe ziko ziragaragara n'izindi zitaragaragara bivanye nuko atabushobozi ifise bivanye nuko nkiri hasi impano ya mbere yitwa ko yoba yaragaragaye no kuvuga yo sanzwe ndumukinyi wa filme niyo mpano ya mbere kandi ndayishimiye cyane kandi ndifuza kugera kure apana babandi bizorangira bari ngaha mu Burundi gusa bakinira ngaha mu Burundi gusa shike mu mahanga kubera filme nzokora buri kimwe cyose shike ku ndoto yanje ya filme mbenda kubaze Khadija niki kintu wakunze muri filme niki cyatumije muri filme ico nakunze muri filme ntaco navuga ngo no banarakunze ahubwo nuko muri jewe bindi mu maraso yanje yes muri make ubuzima bwa filme wabwisanzemwo ariko nubwo uri kurambira ukonye hashobora kuba hariho ikintu kuko nta kintu gishobora kuza kwigaragaza uko nyene urashobora kuba wakunda gukurikirana amafilme ukabikunda cyangwa ufise abandi wakunda kurabirako ati vraiment ndifuza nanze kuzomerana kanaka ndifuza kuzokina filme nka mbega ndakubaze Khadija hoba hariho umuntu wize ko canke warabeke kugira ngo nawe utangwe kuja mu vya filme yagutumye uvyiyumvamwo yoba ariho canke wenyene vyakujemo ko nyene umva nawe wo bikora jewe nta muntu numwe novuga ngo narigiye ko kuva nkiri muto numvaga ko niyo namara gukura naheza amashuri canke ntayaheza ko umwuga wa mbere nzokora ari film icyo nifuza kindi numva nokora mu bijanye no muziki ariko kubwo mu rugo batari babasha kubinyemerera bivanye n'amafaranga umuntu abafise amikoro make mu Kirundi ntavyo twari dufise basi kugira ninjire mu bijanye no muziki cyambona ko noca mba ndahera kuri film hama niyo namara kuri film nkaja ko nkakora ibintu bikamera neza nzogerageza nduge bukebuke ata muntu numwe ndabiyeko ntawe nzorabira ko nta numwe oya nzobikora ku giti cwanje yego ndagushimiye cyane gose Khadija ukungene uri kurabasha uyagira abakunzi ba Mijo Talent TV bariko baradukurikirana muri kano kanya hama Khadija ndafise ikindi kibazo mbega ubuzima bwa filme ububona gute mbega muri filme hoba harimwo inyungu z'umurengera ko mbona abantu benshi bari kubirukira mu vya filme kenshi na kenshi nkunze kubibona nk'abakinyi ba filme iyo bagiye gusaba ama location bagiye gusaba abantu bokinira filme fate nk'ubu nkaje bakazi wanje nk'abantu munaje kunsaba inzu akiniremwo maze gutahura gusa kari filme icanishiramwe yuko bayora umurengera ivyo vyotuma inzu yiwanje kugira ngo ndayibahe no basica amafaranga menshi ane gose kuri kijya kintu bagira bakoreye mu nzu yiwanje nivuga ati bagira amafaranga menshi inzu yanje sinoye bakubuntu mbega ivyo no bandiko ndiyumvira nivyo muri filme hari amafaranga y'umurengera muri filme ico novuga co nta mafaranga y'umurengera ariyo bya danje oya ariko ni hamwe nyene abarundi twebwe tudatahura ikijanye na filme mbega bo urashobora kuba wuzi iti filme niki rero abarundi iyo babashobora gutahura ati filme reka tuje hamwe dufashanye nyambawe jefse inzu reka ndayihujya mu kinya wa filme ashobora kugaragaza impano yiwe kugira garagaze ya mpano yiwe ariko kubera abarundi nabo ntiduha agaciro ikijanye na film beshi bazi yuko abakinyi ba filme ari maraya bavuga ugiye muri filme buri ndaya ikiniki barabivuga ko of course ariko sivyo burya kuba uri ndaya kubura indaya no kuvuga ngo nibiba biri mu mutima wawe n'umukinyi n'utari umukinyi wa film araba indaya abikora of course ariko simbona impamvu bariko baragomba gutukisha izina rya filme kandi umuntu wese aja kugira kora ikintu kubera aba afise talent yiwe
ni nk'umusoda arajya mu gisoda kubera afise impano yo kuja mu gisoda ntupfa kwinjira yuko nyene urakoze cyane gose Khadija hama ndafise ikindi kibazo ngenda kubaza mbega niyihe nyungu umaze kubona muri filme urashobora ati je no kubivaye no kungene natanguye aho nahereye ubunye aho maze kugera ndamaze kubona inyungu runaka kabisa muri filme harimo inyungu canke ntavye inyungu birimo ahubwo narahombye canke narungutse nizihe nyungu umaze kugira muri filme inyungu naho ntarayironka cane ariko ndifuza ko nzoshikako ni bukebuke ikintu cose uragenda bukebuke kandi uratinduka gishikako naho abakinyi ba filme tutariko turafashanya ariko ndizera yuko kubera ya mpano yanje iri muri jewe nzobishikako nta kintu na kimwe ntazoreka gushikako naho vyogenda uburyo bwose nkena ntakena nzoshika ku mpano yanje ndifuza kuba wa muntu atazoba bijya bavuga ngo nzoherera mu Rwanda kuko abakinyi bino mu Burundi nta muntu hararenga mu Rwanda nta numwe ugize amahirwe ashika mu Rwanda pe ntahandi ariko jewe ndakeneye kuba wa muntu avuga ati yaragiye kubera filme yaratembereye kubera filme yiwigeze kure icyo kintu ndumva ko nzogishikako kandi atari kera ndagushimiye cyane gose bakunze Mijo Talent biko muradukurikirana murumva ukungene Khadija umukenyi wa filme ukungene ariko adusigurira ubuzima ariko aragerageza guca muri filme uriko uravyumviriza neza urumva ko atanyungu y'umurengera irimo none Khadija katanyungu y'umurengera irimwo kuki utifuza kubiheba uje kurondera ibindi bintu bimwe amafaranga vyo kwinjiza amafaranga kuki mwifuza yuko aho umuza bwa filme wobwibiramo mpaka kandi atabintu y'ukurakuramo erega ikintu utaratahura n'abandi n'abafana bacu bataratahura nikiyemwe uko kuntu basi tuvuga ati filme ntaho ziriko ziradushikana ni kwa kundi tudafatana mu mugongo ugiye kubiraba barundi nta rukundo dufise pe kandi ifilme nta gaciro bariko barayiha kuko uragenda kusaba location ntayo baguha bacha bakubwira ngo amafaranga ngo zana amafaranga ngo mukuramo ngo amahera menshi iki ariko iyo babasi twofatanye mu mugongo filme yogize kure kandi twoteye imbere natwe tuhagize twovuze ati turakuye mukiye ariko kubera ikiye basi n'ugize ararose n'agahiti gato yatibuka mugenzi wari nyuma niyo mpamvu atagaciro dufise muri film ariko jico nifuza nuko filme yogera kure mu Burundi ikagera kure tukagira agaciro nibijanye na film ndagushimiye cyane gose Khadija mweme ko muradukurikirana muri ko murumva uyu munyempano kazi ibineka aratubwira afise impano yatubwiye yuko afise impano nyinshi imana ateretse muri we dufatiye ku mpano ya filme tukaja ku mpano yo gukompoza indirimbo akaba ari n'umuririmbyi nubwo bitaratangura kugaragara ariko turacari kuri point ya filme Khadija atubwira neza yuko hariho intambamye nyinshi ariko arahura nazo kugira ngo filme canke ibiye karakora ntibigere kure ariko aravuga neza yuko ashima intambuko amaze kugeraho hama Khadija ndakubaze ikindi kibazo nize ntambamye wabonye muri filme ibintu vy'incantege wabonye muri filme uvuga ati kwera ibintu kabisa byoshaka gutuma na filme ndayiheba okay murakoze hama intambamye ndiko ndahura nazo muri bijanye na filme nkura n'ibitsitaza vyinshi example ne nk'umuntu asenga iyo umuntu asenga ahura n'intambamye nyinshi ahura n'ibigeragezo vyinshi ariko nikibuza yuko udasenga urasenga urasenga nanje rero ivyo nzohura navyo haba mu guca mu mahwa haba guca mu ruzi haba bizonsaba kuremeka amabuye canke kwikorera umusaraba nzowikorera ku bwa film ariko kugira shikame kuco shaka ndagushimiye cyane gose nshimiye n'abakunzi ba Mijo Talent TV muri ko muradukurikirana muri ko murakurikirana kino kiyago cacu jewe n'umustar kazi Khadija umukinyi wa filme umuririmbyi umwanditsi arimo impano nyinshi cyane gose hama Khadija ndafise ikindi kibazo ngenda kubaze uranyimirira
Ego. Abantu benshi bakunda kuvuga ati ngo iyo ugiye mu vya filime ndashaka ahantu ntahuze ko abantu benshi bakunda kubivuga bavuga ati ujya muri maraya kazi maze kwa biya busene buri romantique bakona bicaye ku gitanda ukabona muri futsi shuka abantu benshi bagenda bavuga ati ngo bakinyi bafime ngo nabasambanye ngo nabamaraya ngo baratwarira mada ndashaka menyere ujya mwanya muri murakina ijya sene mbe mwamwe ko murasambana vy'ukuri ndashaka rero umuco abantu nabatahuze ko abantu benshi bavuga ati hajya rero yose ne bagiye mwajya ko bifutse ishuka akazi karatanguye mbe ivyo bintu nivyo murakoze cyane hama reka ndagutahuze bijya bavuga ntabwo ari byo pe kuko ndibaza umurundi ntabwo twebwe turagera ku rwego yaho dukina filime z'abazungu ntago turashika kope sorry gato muri make abazungu barabikora yes of course bagasambana ko barakina nyine ntabyubona aje niko ndabaza barabikora okay kamone bandanya ariko twebwe nta rugero nkugo turakora ntago turashika utaraja kure uvuze ati ubwo rwego ntago turagera ko kandi urazi yuko twifuza gutera imbere nkuko dukunda kubivuga ati tuzoshikira abazungu mbega urona yuko twotera imbere ivyo bavize tutemera tukabishira kivyo bintu tuzo turasambana ku masene yasu kwagera iterambere rega n'iterambere maze gutera imbere batabukina filme z'abazungu ivyo abazungu bakora bati ijya sene kuri bakinda shakunda ikora kujya nyene ijya sene ubona wowe ikora ijya sene ijya sene nayo twashirako pe naho twotera imbere ijya sene nayo donc reka tubihebere ababigenewe si byacu bige ariko turafise ukundi twobikora tugatera imbere tukagerageza gukora kuri ntuze yabo naho ahubwo ikintu cyotuma ino mu Burundi honyene murazi nta drone dufise ibintu by'amakamera twebwe dukoresha donc no kamera bwa fake nta kamera za original dufise none ufise kamera usanga ari ya di combien none iyo ni kamera bisaba yuko ufise drone ufise ivyuma bikomeye hamwe naho buri hehe ikubona neza ariko mu bugingo tugifise hariho abakoresha telefone hariho abakoresha iki kugira bashobore kuraba yuko ca gikorwa cabo gitera imbere ndabashimiye cyane gose bakunzi ba Mijo Talent TV ariko avuga kucerekeye amakamera ngo twacafise amakamera matoya twacafise amakamera kiri hasi ariko jewe ndashimira kamera yanje iri kirafata iki kiganiro irakomeye uko niza gutuma ibintu muza kubibona hama Kadija nagushimiye cyane gose ukungene uri kugenda wagurira ndetse utahuza abantu batari bwatahure mega filme niki batari bwamenye ivyo ari byo abantu benshi biyumva ibintu byinshi bitari byo kandi Kadija aratubwiye neza ati turifuza gutera imbere hariho ibintu byinshi twifuza kugera ko ku bazungu ndetse tunabarenge ariko hari ibintu abazungu bakora twebwe tudashaka gukora ndagushimiye cyane gose magace dukubita kopi ibintu byose hago bisanga tuko tugira uduhinyanyiro twacu utuntu tumeze neza cyane gose hama Kadija mbega abantu bagukeneye tudashaka kubona filme za Kadija bosha uzitora gute jewe filme ziwanje zirahari hariho genda muri Mijo nzohansanga okay ugende na Akestani narakinyeyo inkengera y'urupfu narakinyemo hariho na filme nyinshi naho zitabandanije kugaragara ku ma social media ariko kubwo ya mikoro makenyene ariko basha ndavuga ati dufatane mu mugongo erega nizo zireka kugaragara kubera ya mikoro make yego niyo mpamvu tuca tuzifuta kuko ntako uravye filme ishobora kumara kwezi atane adika ikubise kandi abafana bakaguma barabiza abazungu abarundi benshi barabiza abazungu abahindi abaki umva muri make twebwe ndukunda ibintu byacu tuvyitaho tumatwira ibintu by'abazungu muri make twe dukunda ziyase nyene wowe wavuze kutokora nizo twe twikundira numva nivyo twirabira biya by'abazungu mabakina muri make zo twisanga aho dutanguye kuzikora none ko mbona umengo ahubwo nivyo mwirukira erega ikibazo twebwe ni mubanze mudushigikire mubone ko tutazotera imbere tuzoshika kure niyo mwadushigikira yego kuko
je nawe we dufatanye hari aho dushobora gushika muga je nijanye hari hano ho shobora gushika ndagushimiye cyane gose bakunze Mijo Talent TV mufise Khadija ko yatubwiye neza ko mukeneye filme zo gukurikirana muhungi nabikora neza arakina neza cyane gose umukobwa yirekura sinzi ko no bivuga n'igitangaza cy'umukobwa filme zo urashobora kuzisanga muri Mijo Talent TV ubwiye kuri YouTube kandika Mijo Talent TV yaregetse kuhakorera na Akesdan yamaze kuhakorera muri filme shaje kiragaragara bita inkengera y'urupfu ndetse n'izindi nyinshi hariho n'izindi filme yagaragayemwo ndavyibuka nagize gukurikira igihe kiraho bita muri Libis film yes amaze gukora ahantu cyane gose henshi Khadija mbere ko tubandanya rero ndashaka ndakubaze uri wambwiye ati ngo hariho impano yindi muri wewe ndetse uri kurajamo ushaka no gukora yerekeye umuziki mbega iyo mpano yo biri muri wewe mbega kubera iki uravuga ati ushaka gukora umuziki uba ubirimwo vy'ukuri cyangwa uravyiyumvamo wabimenye gute yuko iyo mpano yifise jewe bijanye n'umuziki ndabirimwo naho ntaragera kuri urwo rwego go gukora bijanye n'umuziki ariko ndiko ndegereza bukebuke ubu unye ico ndiko nkora bijanye n'ubukwini video ndiko ndagerageza niho nkitangura ariko maze kuja muri clip imwe kuko nakubwiye sindamenyekana cane byadanje mu bijanye n'umuziki oya ntabwo ndamenyekana ariko ngira ndibaza ndeka kumenyekana kuko ngira nkiri hasi nta mafaranga ngira ntaki je pense nta management fise urumva ndacari hasi ndigenga nta hamwe ndi ubu nkenewe sandonka kuko mba nigenga yego ndagushimiye cyane gose bakunze Mijo Talent TV ariko atubwira neza yuko impano arayifise muri we kandi iyo mpano yo kuririmba arayiyumvamwo muri make muri iki gihe ariko arakorana nabo bastare abo baririmbyi bakamukoresha nk'umu queen video urumva agakora muri ubwo buryo ariko we aravuga ati sinshaka kurimita ngaho gusa ahubwo ndifuza nanje yuko nzokora indirimbo ziwanje sinifuza kumubaza byinshi kuri ivyo kuko wenyine arabibona kandi arabitahura yatubwiye neza yuko n'umuziki ndundi awukunda ahubwo ndafise ikindi kibazo rero nyanda kubaze kugira ngo tuze gukonkriwa iki kiganiro cyacu turimwo mbega ubona gute umuziki ndundi umuziki ndundi uri kuragenda ariko uri kugenda nabi bivanye n'ukuntu abastare b'abarundi bariko baritwara bariko bitwara nabi cyane donc ugiye kubiraba umustar abonye hit y'indirimbo imwe zibiri acabona yuko arenze abona yuko umengo ararenze abona yuko umengo donc ndamuciye kabona kumengo donc indimbwa abona kumengo je ntagaciro office ariko aribagira yuko jewe mba ni muri babandi baba baramudugije akaronka ya hit ndakubaze Khadija uvuze ati ashobora kwibona hit ku ndirimbo imwe canke zibiri none indirimbo imwe ntushaka kuyikoreka guha hit egire guha hit ariko niyo irashobora kuguha hit kandi kagutembagaza ya hit kayikwaka dusigurire hamwe uzima dusigura tubwiye kungene ishobora kuguha hit indirimbo imwe canke kagutembagaza ukazima burundu reka ndakwereke impamvu ishobora kuguha hit kandi kongereka kagutembagaza kubera wewe ubonye basi je mbonye hit ndayirose no kuvuga ngo je sisura kuboneka n'unyandikiye muri babafana banje sindabishura kandi ndasoma sinishura kandi baba gukeneye kuyagisha hari igihe ushobora kusanga ugiye wase yuko mubonana hariho ide yashaka kuguha yaragukeneye ugatsi harakanze manifuza kameze ukunuko ariko kubera waciye winyoha utamaze utumvise ikintu akeneye uciravyinyoha muri make ivyo birashobora gutuma yimutembagaza yo mustar yego nukundi ukazubona ndakubwiye ati none hariho akantu ushaka ufashe ewana ukazumva ngo ndakurenze ngo we ngo nta tuba tucicarana ngo je nawe abari giki ntabari umuntu yes of course
bakibagira yuko aha anye twebwe turi nabo barahari kandi bashobora kuhasubira kubera ugiye kubiraba mu Burundi bafise hiti ntoyi mu Burundi urashobora kuduga inyuma y'imyaka 2 inyuma y'imyaka 10 ntubukiboneka aho mba ndaguhaye myinshi hamwe bakwibagira yuko wowe wigeze kuba kuri social media ukibagirwa neza ukibagirwa izina rya none ico kibazo gihari ukuvuze ati ngo kiri mu Burundi aho umusitari ashobora kuduga umwaka umwe imyaka 2 ariko inyuma y'indi myaka mikeya ugasanga arazimye Burundi ahubwo abantu ntibaba bakimiya yuko ujyageze kuba ari umuririmbyi mbega wewe kuri we uriyumvira yuko co bari kibazo nyabaki gihari ikibazo kihari nuko badafashanya aho ntibafashanya ntibafatana mu mugongo ni kuvuga baragara bakabona yuko umengo donc fise hiti mba ndakurenze wewe muri make muri ko kugara kwabo gituma batembagara nuko babifuza ko bokora bonyene kandi hariho abandi bunganizi bokorana ariko bakabankira gatsimye ntitungana je nshaka nikorana mbega batembagara muri ubwo buryo bwo gushaka kwikorana bonyene bariko bankira abandi bokorana mu featuring hama bikagenda neza ni muri ubwo buryo burebwo kubona yuko barenze bagomba kwikorana nivyo bituma baja hasi basubira hasi baca basubira hasi cyane kubera nta kuntu jewe nabandi musitari nkagomba kwikorana nkakubwira basi je ndafise indirimbo ndakubwira ati ngufasha weho kuza kumfasha ugacumbira ngo uwanda ngo urafise amafaranga ya naye none nagiye tubanza gufashanya kwanza urabanza ukaza kwambaza ngurumva ngo ayo mafaranga utayafise ngo ntidusha kwicarana wewe ngurabizi kukiri hasi ngo nturi level yanje usaka dija tutaraja kubica kiunda gitahura ica kiunda gitahura kuba ari karagusa amafaranga burya hitiragoye kugira ngo ujya mu ntijya hiti ayironke aba yarakoze ibihe binini ya cane gose aba yaratakaje ibintu vyinshi cane gose ndibaza neza yuko nta kuntu yeho caza gukora ikintu cikijama fazi nka par exemple wewe urinutse uraduze kugira ngo ugere aho ugeze vyagutwaye ingufu nyinshi vyagutwaye ibintu vyinshi niwo mwanya wo gutangura imbaka yagahitsiro karonse niwo mwanya wo gutangura kurekipera ibintu watakaje kugira ngo nawe utangure kunguka none wewe wo vyemera ko batanga gukoresha ku buntu ngo dugafashe service ngo dukore aha hantu urumva wowe nawe kuri mu brother ona yuko uri mu sister ngo dufashe dukore aha hantu ku buntu wo vyemera umaze kugira iyo hit ko ukoresha ku buntu ukakora ku buntu si amafaranga arakenewe ariko n'ubuntu burakenewe urumva amafaranga n'amafaranga arahera ariko umuntu arasigara yes service simvuze yuko ukora service yuko ukora ku buntu misi yose no ariko umuntu arashaka kukubwira ati je nta mahera afise kuguhemba ariko umfasha wewe ndakenye ariko urashaka kumfasha ukanduza hanyuma niyo wanduza dufashanye hanyuma nzoheza nanje ngira ico ndaguha nanje mbega uwo muntu ntumufasha adafite ico kuguha ego ubufasha gusa ico kino kiragoye mu muziki ico kino kiragoye mu muziki mu bisanzwe hari ibintu bimwe mweje mura yuko tofa kubikorera ubuntu ndibaza yuko systeme benshi ariko barakoresha bafuma bavuga ati abimake ndayabone abimake ndayabone kufuma kabakanu gatoya ariko napana ku buntu ka Khadija none ari wewe wo vyemera ko bagukoresha ku buntu service par gratuit simvuze ku buntu ariko hariho service nk'ubu ari nk'ikintu gishobora gukorerwa kuri email urashaka kuvuga ati basi ndafisaya mugabo akavyanga yes of course akavyanga kandi kame muba wagerageje ndagushimiye cyane gose Khadija kungene ukubandanya utuyagisha neza cyane gose mu kiganiro cacu mu kiganiro wemeye uranyitaba kugira ngo tubashogireke tubashe kuyaga hama Khadija ndafise ikindi kibazo nikihe kibazo rero canke problème ubona ku baririmbyi bacu ikibazo kihari ku baririmbyi nuko bagara mu buhe buryo reka mvuge ku muririmbyi umwe one day reka nzane kuri Melanin Boy ntana hit ya deux affiches
nta hiti ya deux afise ariko imagine ariko aragara sinumva impamvu Jereka ndababaza abarundi cyambere nta turashika pe kubijyanye n'umuziki nta na hamwe turashika kubera ugiye kubiraba abaririmbye b'abarundi ni bake bovuga ati barafise no kuvuga na parce no kuvuga niki nta muririmbye ashobora gufasha umukene nta numwe ninde urumva umuririmbye wo mu Burundi yagavye imodoka ntayo yabafise nta numwe arahari muri make uravuga neza yuko abaririmbyi b'abarundi ubwa mbere baragara kigira kabiri bagatana ikintu bafise barakenya. Yes of course ntaco bafise ariko bakaguma bagara nukuvuga jewe sino kumva umuntu ashaka kugara atakintu afise byiza wogara ufise ikintu ufise ico wogarako apana come on wari wavuze rero kuri Melaminini hari ukuntu yagaye mu buryo nyabaki jewe sishobora kumva ukuntu imwe Bujumbura bashobora kuba bogerageza kuyorosha ariko baduze ruguru bagaca babona yuko umengo bajya abantu ba ruguru ntaco bamaze bajye nyene nibo batuma agira hiti hajyanye ashobora gufata nabo umuntu niho ashobora kuba nyina yo bayaravuye sekuru wiwari ariho yavuye ariko agacagara kuko ntiwombira umuntu ashobora kumbira ngo ahantu ushobora kuhaja kubera nakahari eske nakaninde ni giki si umuntu nkanje muri make na hantu Melanin boy yarari yes hama bavuga ati ntimwemerewe kwinjira canke ntimwemerewe gushika ngaha kubera hari kanaka hari kanaka eske uyo kanaka ntiyavuye kanaka none uwo Melanine ntiyari nka twebwe yari nka twebwe yes nka twebwe ntize ku mashuri twebwe twize niho yize ku mashure nivyo yize ku mashuri twebwe twize ko ariko Hadija ndafise ikindi kintu ivyo niba vyarabaye canke vyarashitse jecho sinibaza yuko co bari kibazo kinini cyane go canke yo baragaye muri makiri ndashobora kuvyita neza yuko bashatse ko yuko bomugirira umutekano ntangere ukwiye nkakarore basi ahantu president ari habari security kwiye su umuntu wari we wese abakwiye kwinjira habakavuyo akajagare habe uruja nuruza muri make vyoshobora kuba barabikoze kubwo gukingira security yo bamucungere umutekano nibaze ko byaje bari muri yo nzira ariko wavyisizemwo ukundi mbego wavyakiriye ukundi kuntu wewe reka ndakubwire president ni president kandi president arashaka kwicara mu bandi bantu atabundi muntu wamucungereye ivyo bibitse president arashaka kwicara inyuma ku ntebe y'inyuma yego kandi ari president none wewe yo bari iki sinzi gusa ushobora gusanga yo bayibona iyo hit yiwe ariko ahazogera igihe iyo hiti ihera asigara yicuza kuko ijya hiti nitwe twayimuhaye abafana nitwe twamuhaye ijya hiti eske iyo tutagira amavyuzi yari kuronka iyo hiti ntayo hiti yari kuronka ndagushimiye cyane gose Khadija wambwiye yuko ufise impano yo kuririmba kandi urakunda kuririmba niyo wifuza kuja kugira ngo nawe utangure gukora ibikorwa vyiwawe vy'umuziki ndakubaze Khadija ndibaza ushaka gukora umuziki kugira ngo uze utere imbere uzugere kure uzugire hit ndazi ivyo bishaka yego nino wamara kugira hit ukagera kure abantu bakagukunda bakakumenya mbega ivyo vyabaye kuri Melanin boy we nivyo gushikira jewe niyo namara kugira hit nta kintu nk'icyo kizonshikako iyo elele ntiyonshikira kuko jewe ico shaka kuzoba akarorero ku bandi sishaka gukorera kuri kanaka oya nzokora ivy'iwanje ivy'umutima wanje nyobora sinzoza kugira hiti ngo kubera ngo nagize hiti ngo nta muntu ashaka kumpamagara ngo mama ngo twicara ha tuvugane mfasha idea ngo hanyuma cendeka no kuko uwo onye nase kwitaba uwo nase ko ambwira iyo ide ushaka gusanga iyo ide
yari kumbwira ariyo yari kunyubaka ubuzima bwanje bwose eske ncenanga cyenda mugarako cyo bigenda gute hari ibintu bimwe bipfa kandi kuba wumva yuko ufise hiti ngo Hadija ntitwa kwicarana Jedewe ntitwa kwicarana me why kubera iki muto yicarana kubera iki muto kwicarana of course urashaka kubona yuko mengo je ndacari hasi ndacari mukene government ndacakenye kandi mvuka mu muryango Kenye kama mvuka mu muryango Kenye kandi je ndi wa muntu yibako ndi wa muntu yakuze yibako wa muntu yakuze yimenya menya ati je ni mpakashitse kuri iki kuko igaba vyenda bafise gusa nako batagerageje kunyitaho ngo bahishikanire ku ndoto zanje ariko je ubwanje nzozishikako naho nakubwiye naho nuca kubiti no kumabuye ni mpakashitse ku ndoto yanje ndagushimiye cyane rwose nshimira n'abakunzi ba Mijo Talent TV muri ko muradukurikirana kuri uyu munsi natewe iteka ndonka umustarekazi umukobwa mwiza cyane rwose umukobwa atagase hariho ibibazo byinshi ntabashije kumubaza kuko ntihatari Hama Khadija ndagushimiye cyane rwose uwo mwanya uri kurabandanya umpereza ndakubaza ibibazo bitandukanye kandi ukanyishura tuko tuganira ibihe vyiza muri make Khadija aratubwira neza yuko we uko yumva umuziki uko avyiyumva mu canke uko yifuza yuko abaririmbyi b'umuziki ndundi ati muhinduke ivyo vyo kugara ivyo vyo kuvyimba vyimba muri make Khadija aratubwira ati turi kumwe twese vyose birashoboka nta gucagura umukene nta gucagura umutunzi nta gucagura umurasa nabi nta gucagura umurasa neza muri make Khadija aratubwira ati abantu bose nabantu yaba ufise hit igera mu bicu yaba ufise hit igera mu ndege yaba ufise hit igera hehe umuntu tegeza kumuyagisha kandi ukamutahura nk'umuntu kandi ukamwiyegereza apana kugara apana kuvyimba hama Khadija ndagushimiye cyane gose ndashaka udusezerere ubwira abantu ko radukurikirana mubwira akajambo ko kubasezera nimbarakanduke nyene wifuza kubabwira ubabwire kugira ngo nabavuga ati kameme ya mundemo ni so ndashimiye cyane abakunzi banje kandi I love so much ndabakunda cyane badai tushaka kuvuga no kuvuga ngo jewe mushigikira ibikorwa byanje ntera imbere nanje shigikira abandi kugira tugiraho dushikanye ibikorwa byacu tugiraho dushikanye indoto zacu hariho abantu benshi bafite bicaranye indoto zabo kubera amikoro make ntibashobora kugira kuronka aho bicara ngo bavuga ati barazanye za ndoto zabo ariko je ko nagize amahirwe nkaza ndaronka naho shikana izo ndoto zanje naho izo ndoto zanje zitaragera kure zitaragaragara ariko ico no saba no kogerageza mukadufata mu mugongo abafana bacu mukadufata ku mugongo tugashika kure natwe kugira natwe tuze turibuka batoyi bacu cico nifuza nuko je nzogera kure hanyuma nkazokwibuka abatoyi banje ndagushimiye cyane gose bakunzi ba Mijo Talent TV mwakomera dukurikirana kwindi bashimiye cyane gose umwanya twamaze twari kumwe namwe amwe ko mandukurikirana mu bihugu bitandukanye nukuri Imana ibaheza agenda bashimiye cyane gose hama hari akantu kanyuma nifuza yuko Khadija yo tubwira canke yo babwira mbe Khadija nk'umuntu agukeneye tujya mu demo ndakeneye kumukoresha canke hari nifuza ko twakorana Khadija bo gutora gute bo kuronka gute jewe kuntora ku wanje kuko ndakigenga ubu urashaka kundonka muri Mijo TV urandonka kwa case dani nawe nyene babajije baraguha location nuzoshaka nimeho ya telefone yanje nzoyimuha nta kibazo gusa nimero ntiwo yitanga ngaho catangura kuderanje sinamwaje ikibazo yuko yoba ari single canke atari single niyo mpamvu ndamugiye ivyo vy'inimero abanza vyihoze ko naje ndamukeneye hama bakunzi ba Mijo Talent TV ndabashimiye cyane gose ukungene mwabandanije mudukurikirana byari biryoshe kandi byari ibintu bidateye amazi naho butaha rero reka tubasezere amahoro y'Imana bane namwe mwirigwe neza murara amahoro Imana ibahezagire bye bye